mwami uruwera gitare urumwami usumba vyose mwijuru no mwisi nta numwe uruwera gitare urumwami usumba mwijuru kame kalevosia nta numwe wasi uruwera uruwe kandi ijambo ryawe mwami ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe nahinduka ntahinduka uruwera uruwera mwami uruwe kandi ijambo ryawe nukuri ijambo Imana riva mu kanwa kayo nukuri kuko ata jambo riva ku Mana ribura ububasha amasezerano yagusezeraniye ntahinduka semerera uruwera mwami uruwe numva ukwera kwiwe hano hantu kandi ijambo ryiwe nukuri haleluya haleluya amasezerano yiwe amasezerano yiwe ntahinduka niyo mpamvu niyo mpamvu niyo mpamvu shima igice c'icenda ca Esiteri duhabwa ijambo ry'ukwezi kwa Kigarama. Urakaza neza Décembre we, mwezi wa kufunga mlango, ukwezi kugara umuryango, baruwugara baguhaye. kandi ntabwo uri mu bagiye guhabwa muri sorte. Ugiye guhabwa ibigifise agaciro. Igice c'icenda umurongo wa mbere ndawushaka wa mbere manzuza soma fisto niyo mpamvu shima izina ryawe mwami. niyo mpamvu shima izina ryawe mwami. umurongo wa mbere gusa sio nkene nshaka gusa ugeze ahantu havuga ngo ukwezi. uko kwezi ngene kwitwa nukwa kangahe ucureka. uhageze aho ucureka cyana kubwira hano soma rero dukeneye ijambo ry'ukwezi. Esiteri kugira ngo bumve igice tugiye gusoma icarico. umurongo wa mbere havuga ngo iki? handikwa ngo nuko mu kwezi kw'icumi na kabiri kwitwa Adari. Okay, suramo ngaho. nuko mu kwezi kw'icumi na kabiri kwitwa Adari. naho wahejeje bwira mugenza bati ni mu kwezi kwa kangahe. mumbariza ati ni mu kwezi kwa kangahe. sawa. simba rero ugende kuri 12 na 13. aho nyene papa, aho nyene ntugenda handi. ugira ugende mu 13. genda mu 12 niho tugiye tuganira.
abariko baradukurikirana live, be ready, mwitegure kuko mugira muhabwe. Abana bacu turi kuba mu masengesho y'iminsi 240 tugeze ku munsi wa 21 kandi umenga ntimuragakora ijana nabonye mwashizeho umunsi wa 20 tugeze kuri 20 jours je crois. Ndabeshe nibyo 20 jours mugakora ijana kandi nabonye umenga mwebwe muri ko muradukurikira barambona niho bari abana bacu ba Freda muri ko murankurikirana ba Doris muri ko murankurikira ndazi ko turi mu kirere kimwe. Doris yo yarambwiye turamwiteze vuba, sivyo papisha? Turamwiteze muri uko kwezi. Duvise umuvuga butumwa Freda azoza ngaha gusengera ubupasiteri kugira ngo atanguze imirimo hariya mu bihugu byo hanze muri Europe. Mfite umwana wacu Yesu nashimwe cyane, nzamusengera kabisa no gwembe. Aravuze ati umuvyeyi wanje ni wewe utegeza ni uzondambika ku biganza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Tegurire rero ijambo ry'ukwezi. Reka ndakubwira, nimba utitegura uku kwezi uri kigwari, uri sinzi icyo ushaka. Bwira mugenzi ati utitegura ukwezi kwa nyuma ushaka iki? Ushaka iki utitegura? Erega mubwira ati n'ukwa nyuma. Uku kwezi barugara umuryango, rotrante barugara umuryango. Mwari mubihizi. Tugiye ukwezi kugiye kugarwa dutangure saison nshasha. Sasa bya uyu mwaka abatararonka mugira mu bironke muri 30 jours. Kuko itariki tuzokora bona nizoba ari samedi na Noel ni samedi. Mahajabu ya Mungu. Kwa Mungu ni kuvuga ngo Lodette wadutanze ijambo ry'umwaka naryo turarifise. Nabwiye Clarisse ndamubwira nti nari hawe mvuye guherekeza umuntu ndi muri Tanzania, mvuye ku kibuga c'indege ata Bibiliya mfise, ntari muri gahunda yo gusenga, umutaximene nantwaye. Mvuye ku kibuga c'indege hari umuntu mvuye guherekeza yaratisubiyeyo. Apana mu bana banje, umwe mu bagenzi banje yaragenda muherekeza, ngarutse na taxi ndi mu nzira sinokubwira ngo naringeze mugijuru rirazi ko aho naringeze. Riba riratibutse ijambo ry'umwaka. Muhemu yaranambye ati niryo ry'umwaka ukurikira. Bwana asibiwe. Ndataha muhira ndandika kuri hotel aho narindi ndandika. Turisha papa shamaliza kuvuga. Amesha tumegea mkate, amemegwa kabisa. Amemega mkate juu yako. Bwana asifiwe. Uriteguye rero. Umviriza. Utaronse muri uku kwezi itegure gutanga nakundi ugira ivyizigiro vya 2020. Uku kwezi rero duzu ukwizera kuko n'ukwezi kwa nyuma nta kundi gusigaye. Ababuriye mu mezi 11 itegurira ukwezi kwa nyuma kuronkeramwo. Ico nzi yavuganye natwe ntishobora kugara umuryango itarasohoza ico yatubwiye umwaka. Umve rero ijambo ry'ukwezi riraha. Soma papa. Yego 12 handitswe ngo nuko umwami abwira umwamikazi ESITERI ati abayuda bishe abagabo 500 kumugwa Ishushani. Barabaheza bose bica na bene Hamani uko ari 10. Mbega none mu bindi bihugu vyanje bakoze ibinganiki? Hari ico usaba kandi ukagihabwa? Hari ikindi urondera kigakorwa? Hari amajambo abiri. Hari ico usabwa ukagihabwa, hari ikindi ugomba kigakorwa. ESITERI aramwishura ati mwami niwavyemera eje abayuda bari Ishushani bore kugwa abayuda apana abansi bari Ishushani bari bafunzwe bare kugwa. Abayuda bari Ishushani bore kugwa. Mu yindi mvugo bari bugaranywe ntibemererwa gukora, bari mu kinyegero. Ubikunze bonyeguruka. Ngwino ESITERI aramwishura ati mwami
niwavyemera ejo abayuda bari Shushani bore kugwa bagakora nkuko icagezo cy'uyu munsi kibaye kandi imivyimba ya bene Hamani uko ari 10 ikamanikwa ku biti. Amen. Harimo kumanikwa gutundikwa ntabyo nyene nitwo bitindaho. Imana nimenye ivyikora ishatsira muhana ukundi cyaye kamwica ubu kugwanya nibihitabo kuko niva izubasha bwo kwica no gukiza ishakira muniga. Nimba hari abakeneye kunigwa badakeneye guhinduka izo baniga baveho. Niko bimeze ivyo nta santima tubivuganamwo. Iyo imaze kubona ko umuntu ni mukayidi hataki kwakiriya iramwica. Utakeneye kurekura kuvyaho ukwezi kwa 12 iramuhitana. Ntajabuka arahura n'ivyago. Ushaka uvyakire cyangwa ifate minenegwe ntaco. Kuko Satani iya kuronde ntaza avuga ngo nje kumuhana kantu gato. Aza yiteguye gukora ikibi. Nico gituma nawe twe tumufatishije turaniga. Sawa. Ijambo ry'ukwezi niri. Kandi uge ugasungereza. Kandi arivuge ndi kugasungereza. Ivyo mwabwiriwe mu vyongoshwe muzobishingira intaye muri ku mabati ni bibiri. Kandi arivugira ugasungereza. Bwira mugenza bati aho ubona umuvyeyi wawe ahagaze niho nawe ugiye kuduka. Nawe ugira uje hejuru y'ivyari hejuru yawe. Ijambo ry'ukwezi niri. Kigarama ni kwezi ko gutunganirizwa. Witegure gutunganirizwa. Uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ko gutunganirizwa. Ijuru ryiteguye kugutunganiriza. Ivyo bimenye ijuru ryamaze kubivuga twabihawe. Akira ukwezi kwawe ko gutunganirizwa. Naba bantu 2 3 4 5 mubwira turatunganirijwe. Imana iravivuye, Imana ishizeho vi, Imana irabisinye, Imana ibishizeho igikumu. N'ukwezi kwawe ko gutunganirizwa. Iminsi 31 iri imbere yawe ni iminsi yo gutunganirizwa. Ibitari byaratunganye, ibyo utari bwabone, n'ukwezi ko gutunganirizwa. Akira ukwezi kwawe ko gutunganirizwa. Uku ni ukwezi kwawe ko gutunganirizwa. Ijuru rirabigutunganiriza. Ijuru ryavyemeye. Ukwezi kwa Adari ni ukwezi ko gutunganirizwa. Umva baragutunganiriza cyangwa bagutunganiriza. Ubu ntabwo bigikenewe audience no kurinda gusobanura no kurinda kukubwira ibintu birebire bifaransa birebire ngo amakode penale ngo urumva ngo amategeko avuga ntibigihari ivyo. Ijuru ryategekanije ko 30 jours iguhaye utunganirizwa ivyawe barabitunganya mu izina rya Yesu. Ntimushobora kumva ububasha ndiko ndumvanira ijambo ry'iyi minsi 31. Kamanuke mubona je ngwaye kweli shindwa shetani. Bwana asifiwe. Bwira mugenza wawe n'ukwezi kwawe ko gutunganirizwa. Kandi ngira ndababwire gutunganirizwa mu mwanya ndabibasigurira neza mu vyumva. Kuko guherejo kwa 2 no kwa 3 tuzoba dufise umushitsi azotwigisha. Ndabivuga uyu mwanya no mu mwanya uri imbere my son nawe nahavaza ngahare kure. Bwana asifiwe. Hey! Umviriza. Hari abantu hagati muri twebwe bagiye gutunganirizwa. Ivyo babatunganirije bisangwe
bidakeneye kurinda kurorera janvier bace babihabwa. Mugabo hariho n'abandi, listen, hariho n'abandi kubera ivyabo birembereye barabisinya gusa, babishireho igikumu bavyemeze, mugu uzotangura kubigenderamwo muri janvier. Hari n'abandi batewe iteka ryuko hamwe n'ijambo rya 2020, hamwe n'ijambo rya 2020, hari abandi batewe iteka iri jambo ryo gutunganirizwa ribaye umugabane wa 2020 umwaka wose. Umwaka wose uzohera bariko baragutunganiriza, uzohera ufise favere yo gutunganirizwa. Sit down please. Mwicare. Imana n'umuspecialiste akomeye cyane, azamenya ababifise. Iyo igomba kugutunganiriza ntishobora kugutumbereza ko umuntu atari capable. Reka misubire mu gato, reka ndayivuge gato. Mutama n'umuspecialiste wa mbere kuri ico kintu, n'umujeni azamenya ubifise n'ubishoboye. Iyo igeze mu gihe cyo gutunganiriza ntishobora kukuzanira umuntu adafise igituma utunganirizwa. Mu bisanzwe ngaha havuga ngo umwami abwira Esiteri, uyu mwami yari umwami Ahasuwerusi kandi yari umugabo wiwe. Ikintu kibereka yuko ibintu vy'Imana dukwiye kubirekera Imana, tugashira ubuzima bwacu mu maboko y'Imana. Imana kari idesida ku buzima bwacu. Kibigishe kuri iki kintu cya Esiteri na Ahasuwerusi. Esiteri na Ahasuwerusi marge yuko bari umugore n'umugabo, umugore ntiyari afite access yo gufa kwidegembya nubwo ari umwamikazi. Ivyabaye vyose vyabaye kubera ijuru ryavyemeje ko batunganirizwa. Imana ihabwa icubahiro. Duhawe ukwezi ko gutunganirizwa turi mu bihe by'amasengesho. Moridekayi na Esiteri n'abayuda batunganirijwe kubera basenze. Umwami ngo abwira Esiteri ati aha ku mugwa Shushani n'ahandi abayuda bamaze kwica abantu bangana abantu 300. Hama umwami abwira Esiteri, aramubwira ati ngerageje kuraba mwamaze kwandika ivyete, namaze kubishiraho igikumu, nanabatishije bage yanje ituma mushiraho kashe kugira ngo urwete rwanje rwemerwa aho rugiye hose. Acabwira Esiteri, arahindukira amubwira ati Esiteri, nitegereje ko mbona umenga mwagifashe, mbona vyagenze neza, mbona mwatunganirijwe. Abaza Esiteri amubwira ati none hoba hariho ikindi ndagusavye, turi mu kwezi ko gutungana. Ni nkaho Ahasuwerusi arabwira Esiteri amubwira ati singomba gukora igice, singomba ku kwezi kwa 12 kurangira umuntu ngo ajane igicuga atwara ibitusuye. Aramubaza ati gerageza wibaze, hoba hari ikindi kintu wokenera kugira ngo nagitunganye? Mu bisanzwe si Ahasuwerusi yabitunganije, kuko Ahasuwerusi uyari karavuga abwira Esiteri ko agomba kubitunganya, niwe Ahasuwerusi yari yasinyiye Hamani kubica. My God, muri kamuranyumvaga basi iri jambo muraryumva, ntimugakinisha Imana. Imana iri ku ngoma, Imana ni gikomangoma, ni intwari mu ntambara, n'umugabisha w'ingabo. Iyo atabaye atabaruka amahoro. Imana iteye ubwoba. Nigitanga, ntutangare kubona uwari yavuze ngo pfa ashobora gusubira kubwira ngo baho nubeho, kubera ivyo n'Imana ibigira ikabigirura, n'Imana ibirema ikabikomeza ikabishimika, n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ahasuwerusi siwe yagiriye favere Moridekayi na Esiteri, siwe. Ndashaka kwanza ahantu manzo hefasa. Niwamara kuhefasa uco utahura ko ari abantu
Imana igira ikoreshe kugira ngo umererwe neza. Umuntu ashobora gutekereza umwami kabisa yarafise autorité, umwami raba ivyo abakoreye, raba abarekuriye kwa abansi. Siwe, ijuru niryo ryabitunganije, rica ku muntu ari capable. Nta wundi muntu yari gusinyura icagezwe Hamani yasinye kubw'abayuda atari Hasuwerusi. Nta wundi yarabishoboye. Imana igira ice ku muntu abishoboye kugira ngo utunganirizwe. Reka ndabisubiremo, Imana muri ayo minsi 31 iraca ku muntu abishoboye kugira ngo ntikurungika ku muntu w'indushi nawe urushe, ntikurungika ku muntu akirondeza, ikurungika ku muntu yamaze kuronka kugira ngo bikunda gufata ukuboko. My son, ugumaho nyene ntuhindure message, ndabizi ko turi mu mpemu imwe. Uyu munsi ni watwigisha amahoro y'Imana. Amahoro ni sawa. Bwana asifiwe. Umviriza, vyamfashe nyene nuko nyene kandi ngira nicara. Olivier yicara hageze. Umviriza. Yesu nahabwa icubahiro. Imana igira gushirire ku nzira yawe ugutunganiriza. Iri jambo kugutunganiriza uryumva iryari ryo. Imana yateguye ko ivyawe bitunganywa, ivyawe bija mu ngiro. Sinzi igihe umaze urushe, sinzi abaguhangayishije, sinzi abanse gusinya ivyawe, sinzi abanse kutera imbere, ariko ijuru ryateguye yuko abagutunganiriza. Reka ndababwira ikintu gitumira ijambo rikomeye cyane. Nimba muzi ububasha bw'ijambo, nimba uzi kubwakira, ngira ndakumvisha igitumira ijambo rikomeye. Ugwete ko kwica abayuda gwasinywe mu kwa mbere. Ashaka nyumvise. Hamani yahawe ugwete go kwica abayuda bose bari mu bihugu 127 muri Janvier. Hamani umwasa acakora ereri ikomeye cyane yo kwiha umwanya. Umviriza, ndagasubiremo mama, ndagushimiye. Biba vyakomeye, Clarissa arinze avuga ngo gasubiremo, birakomeye. Umviriza, urwete yahawe go kwica abayuda, kubakuraho bakavaho, akabefasa mu bihugu 127 vya Hasuwerusi, yaruhawe muri Janvier. Arabihabwa, aravyemererwa, ahabwa ingabo, ahabwa ivyete wenyene, ariko siwe. Imana iramucamo, aravuga ngo sawa, ubu rero ngomba kuko mfise ugwete uko biri kose, anytime ndashobora kubica. Reka niho umwanya nze ndabice muri Décembre, kuko lo 15 niho umwanya yari yihaye. Lo 15 Décembre niwo mwanya Hamani yari yihaye wo kugeseza abayuda, kuko Bibiliya iravuga ngo ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ku munsi wako wa 15, 15e jour, ngo niwo munsi abansi b'abayuda bibwiraga ko bagomba guhagarara ku gakanu abayuda, ngo ariko birahinduka, abari abayuda bahagarara ku gakanu abansi babo. Umviriza, igihe cyose umwansi azotegura ikintu ku buzima bwawe, azokwisanga yibeshe, azokwisanga yibeshe ikintu kanaka. Bwira mugenza wati abana b'Imana ntibahabwa umwanya. Umpaye umwanya biba bipfuye. Mu gihe adashoboye kubikora uwo mwanya, ubonye urasivye umutego, umenye uwari yawuteze ko ari wagomba kugwamo. Yihenda ngo ndabahaye umwemezi 12, twipange neza, ntegura igisoda neza, tubige ko arondera abamaneko ati nimurondeze genda ibihugu 120, mumenye ahantu hose hanyegeye umuyuda. Décembre igeze tubice, ngo bari bibwira ko bagiye kuduhonyora ku gakano, ngo ariko birahinduka.
ukwezi si kwa birahinduka nuko umviriza twararihawe iryo jambo twama twarivuze ko Bibiliya bivuga n'ukwezi ko gutunganirizwa. Ijambo mpagaze ko ni iri jambo umwami yavuze ngo hari ikindi usaba ukagihabwa, hari ikindi ubona cokogwa kigakorwa. Esther aramubwira ngo ngira ubuntu umwami wanje. Hariho abayuda bakicugaranye batarasohoka, ndashaka kubarekura kugira ngo bashore gusohoka nabo bidegemvye bagwanya abansi babo bari ngaho hafi. Ikigira kabiri, ndakeneye ko imivyimba y'abavukana na Hamani ubwiwe bayitora bayimanike. Numva nubwo bapfuye sijarizika ni imivyimba mugabo nkeneye ko bayimanika. Urabizi umwansi hari igihe wumva yarakubabaje cyane telmake ini yababajwe uba wumva atababaye. Esther aravuga ati numva bambwiye ko babishe sinagiye ku kibuga nifuza ko nogenda ahantu babamanitse. Umviriza ndarivuze nk'umusavyi w'Imana icaguhiga iyi Décembre barakimanika, icurondera ubuzima bwawe iyi Décembre barakimanika. Kandi ndiko ndakubwirira ijambo ngira ndakubwira ngo iyi Imana imanika abansi bawe ntimanika bambaye inyama n'amaraso gusa, iranamanika n'abadayimoni n'abafumu n'abarozi. Hari abamarayika bo mu ijuru baza bakamanika ivyaguhiga bakabitundika ku musaraba. Hindukira mugenzi amubwire ngo akira ukwezi kwa gutunganirizwa. Nimba hari umuntu yarakeneye ivyatunganirizwa yanyumvise incuro 7. Nimba naho hari umuntu atavye afise nta kundi waje kudufasha umunezero. Mbabwire izi 31 jours ndahejeje, twara Bibiliya hari ndahejeje izi 31 jours iyi minsi 31. Mu bisanzwe turacyari tariki 28. Le premier izotangura na mercredi. Uranyumva? Iri jambo riraja kuja ku ntaho, riraja kuja mu ngiro, zizotangura na mercredi apanejo. Oya ubu mwakira ivyo mugira muhabwe, ivyo umuvuze umwana agira avuge bigira bibafashe izi 2 jours avant le premier. Guhera le premier kugeza le 31 décembre, day by day, umunsi ku munsi witegurire kugenda ubona hari ivyo utunganirijwe mu buryo ubu cyangwa ubundi